Barundikazi muragabe ibintu ntibyoroshe ngaha mu gihugu c'u Burundi. Tubazaniye amakuru ahambaye cane kandi adahumuriza ari kuvugwa mu gihugu c'u Burundi, aho ibintu bitoroshe na gatoya, aho abakozi b'iperereza y'u Burundi bahawe igikorwa gikomeye cane cyo kuneka abatavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse no kubafata bakabapfunga, cane cyane bibanze ku bari mu mugambwe CNL bayoboka umushingamateka Rwasa. Twababwiye amakuru ahambaye cyane kandi atandukanye yerekana ibiriko birabera ngaha mu gihugu c'u Burundi, ndetse n'icyo Perezida Evariste Ndayishimiye ari gukora kugira ngo yikure ko umukeba we w'ibihe byose, kandi akaba ari umukeba we wamutsinze mu matora ya 2020, ariko bikarangira CNDD-FDD yibye amajwi nk'uko isanzwe ibigenza. Benshi mu Barundi barafise ishavu rikomeye cyane kubona Perezida Evariste Ndayishimiye yahisemo gusambura umugambwe wari umaze igihe kitari gito uhurumbirwa n'abarundi batari bake. Benshi bakavuga ko uwo mugambwe ari wo abarundi nka bose basohoragamwo ibyumviro byabo, kandi akaba ari umugambwe biboneka neza ko bari kuzafatanya abana b'u Burundi, ariko Perezida Evariste Ndayishimiye n'akarwi gato kari mu mugambwe uri ku butegetsi birangiye bawusambuye kubera imvo zo gutinya umushingamateka Rwasa ukunzwe n'abarundi batari bake, kandi akaba ari umugabo w'ijunja n'ijambo ushaka gutabara u Burundi. Benshi baribaza imikenyero mishasha Rwasa yaba agiye gukora, aho hari amakuru yatangiye no kuvuga ko yoba agiye gushinga ikiroberi, mu gihe ku rundi ruhande bavuga ko Rwasa atagiye gushinga ikiroberi, ahubwo ko hari ibintu bishasha kandi bikomeye agiye gutanguza, kandi bizatuma ubutegetsi bwa CNDD-FDD abarundi bose babuheba, nk'uko n'ubundi bigaragara neza ko babuhebye na rirya Perezida Evariste Ndayishimiye wagaragara ko ashobora kugira ibyo ahindura. Abarundi batari bake bamaze kubona ko ataco ashobora guhindura kubera uburyo ki ari kwitwara, ndetse n'ukuntu amaze guhemukira abarundi nk'intambara ariko arajyamo mu burasirazuba bwa Kongo, ikaba ari intambara imaze guhitana abasirikare b'u Burundi bitari bike, kandi akaba ari intambara yakomeje bikomeye cyane Red Tabara, kugeza naho isigaye iza igakora ibitero bikomeye cyane igasubira ku butaka bwa Kongo ataco yinona itanafashwemwo n'umwe. Byose bikaza byerekana ugucika intege kw'igisirikare c'u Burundi, aho benshi bavuga ko Rwasa aramutse ashinze ikiroberi cyahita gihurumbirwa n'abarundi batari bake, kandi n'abasirikare basigaye b'igihugu bakaba bajya kwifatanya na Rwasa, kuko biraboneka neza ko mu Burundi bakeneye intwaro nziza, intwaro ihuza abarundi, badakeneye intwaro igomeza kuryanisha abarundi nk'uko mumaze iminsi mubona Perezida Evariste Ndayishimiye abigenza, ndetse mukabona n'amajambo ariko aratangaza, aho benshi bavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye afite ingengabitekerezo ikomeye kandi afise amacakubiri ahambaye. Abarundi batari bake bakaba bavuga ko bwanze bikunze igihe kigeze kugira ngo bamwikureho, kuko babona neza ko ataho ashobora gushikana igihugu c'u Burundi. Abateguriye amakuru menshi cyane ahambaye arabana n'ibiri gukorwa n'iperereza, ndetse n'icyo bariko barategura kugira ngo bikureho abaseneri. Abatishwe bazapfungwa, abandi baborezwe igufa kugeza bemeye kuyoboka umugambwe CNDD-FDD, ariko benshi bakavuga ko naho bayoboka umugambwe CNDD-FDD bazawujyamo kubera gukiza agatwe, nk'uko n'ubundi abenshi bawurimo bawugiyemo kubera gukizwa agatwe kabo, batazawujyamo kubera ko bawukunze, kubera ko kandi batazawujyamo kandi kubera ko bashima ibikorwa ukora ku butaka bw'u Burundi. Byose nyine tugiye kubashikiriza mu idonido ry'aya makuru. Wecu ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, usabwa gukanda kuri sabone canke subscribe kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Mbere yuko tubabwira byinshi biriko biravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi mu mutekano, ndetse n'ikigiye gukurikiraho, ndetse n'icyo Rwasa agiye gukora nyuma yuko bamwambuye umugambwe, tubanze tubabwira bamwe mu bagize iperereza ngaha mu gihugu c'u Burundi bagiye bahagarariye iperereza mu ntara, aho bivugwa ko bahawe amategeko mashasha muri no minsi hariko haritegurwa amatora mu mwaka wa 2025 na 2027, akaba ari amatora ashobora gusiga asambuye ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Ninde arwara iperereza mu ntara iwanyu? Abarwara iperereza mu ntara ni bamwe mu bategetsi dukurikirana cyane muri ndondeza, kubera ari bo bari kwisonga mu banyuruza abantu bakaburwa irengero.
nabo kuva bamenye ko tubakurikirana rwose batera bigendesera mu byo bakora, ahandi naho bakiga uko banyegeza amafuti bakora. Bamwe baradutuma ko intumwa zo kutubwira ko atakabi bariko barakora canke bakaduha umuco ku biba byabaye kugira ntituhave tubashira ko icaha bataba bakoze. Duherutse kumva ko hariho abaherutse guhindurwa intara bakoreramwo, ariko ntitubazi bose. Hano dukoresheje ifoto yo muri Nyakanga 2023 harimwo abamaze guhindurirwa intara banditswe ko, kandi harimwo abandi bashobora kuba baranakuwemwo, ariko amakuru dufise turayabaha kugira ngo namwe mudufashe kujya mukurikirana abatwara iperereza mu ntara, kuko nibo bantu ba mbere bakora amabi akomeye cyane, kuko nibo bahagarariye ikibi cyose kiba ku butaka bw'u Burundi, harimwo kunyuruza abantu bakaburwa irengero ndetse no gufata abarundi batavuga n'ubutegetsi bakaborezwa igufa. Duhereye mu ntara ya Bujumbura hariho uwo bita Tangishaka yarakuweho asubirizwa posiye bigira uwuhiriwe yahora imurambya. Mu mwanya muto yamaze ibubanza, Tangishaka yagiye anyuruje umuganga w'ibitungwa yitwa Desire Sindayigaya kugeza ubu atarasubira kuboneka. Yaranyuruje na Pasitoro Samuel Mukeshimana we yahavuye aboneka inyuma y'amezi 3 kubera ko twari dutabaje cyane. Undi uri Bujumbura Meri niwe bita Elifaze Niyongabo, uyu amaze kuvugwa mu mabi menshi cyane mu ntara nyinshi. Mu mwaka uheze Elifaze Niyongabo yavuzwe mu inyuruzwa rya Desire Manirambona. Bujumbura rirare hari Silvatore Horihoze yoba yarahinduwe, ariko ntidufise izina ry'uwamusubiriye bene iyo yajanywe. Salvatore Horihoze ni umwe mu bakozi b'iperereza bamaze kuvugwa mu mabi menshi cyane, harimwo kunyuruza abantu bakaburwa irengero. Jovi Butoyi Ibururi hari amakuru avuga ko yoba yaramaze guhindurwa, ariko nta byemezo dufise. Mu mwaka uheze iperereza ryaranyuruje abantu ku mugwa mukuru wa Bururi, mu gihe Jovi ari we yatwara iperereza. Mu banyurujwe twaramenye Jean Claude Ndayikengurukiye, Focus Ntakirutimana na Bertrand Ntakarutimana, bose bakaba baranyurujwe n'iperereza. Cankuzo Venanti Miburo, uyu ni umukozi w'iperereza yakoze amarorerwa aho yaciye hose, Ngozi, Cibitoki, Bubanza, hose ntaho atahemukiye abarundi. Cibitoki Renova Ntungicimpaye aherutse gusubirira Ahmed Nabil Sindayigaya. Ntituramenya aho Ahmed Nabil yaciye ajanwa. Mu myaka yari amaze mu Cibitoki, Ahmed Nabil yaravuzwe mu mabi menshi cyane. Wamusubiriye nawe aherutse kuvugwa mu inyuruzwa rya Gilbert Irakoze, umunywanyi wa CNL muri komine Mabayi ye, kugeza n'uyu munsi ataraboneka. Gitega Vena Ndayishimiye aracari mushasha mu burongozi bw'iperereza mu ntara. Imbere ya Gitega yakoreye mu Cankuzo. Mu mwaka uheze Venansi yaravuzwe mu inyuruzwa rya Haruna Mustafiri, ariko abonye ko twabimenye yahavuye amurekura. Avuga ko ari incabwenge mu mabanga ajejwe, kandi ko ari umwizigirwa wa Perezida Ndayishimiye, anamucungiye Generali Bunyoni kugira ngo adatoroka ibohero. Karusi Jovici Shahayo, uyu yakoreye mu ntara ya nyinshi kandi zose yazisizemwo amarira menshi cyane ku barundi. Ku gatwe kiwe hari benshi banyurujwe ntibasubire kuboneka, hari n'abandi benshi baborejwe igufa ku rugero rukomeye cyane. Kayanza Leonard Ngendakumana ntituzi ko atarahindurwa, aramaze kuvugwa mu ihohoterwa rikomeye ry'inyankamugayo y'amatongo yitwa Innocent Barutwanayo. Ihohoterwa ryatumye yitaba Imana, kandi akaba yarabikorewe n'iperereza nyine rirongowe na Leonard. Kirundo hari uwo bita Michel Ndikuriyo, mu ntara yaciyemwo azwi neza cyane. Makamba hari Tuyishemeze, uyu aracari muri bashasha bazwi neza cyane. Murambya ntituramenya mushasha yasubiriye posiye bigira uwuhiriwe. Muyinga Felix Habyarimana, uyu aho aciye hose Murambya Bujumbura Meri ahasiga amarira menshi cyane. Mwaro hari uwo bita Ntunzwe n'Imana, ntituzi ko yoba arahindurwa canke se niba akiriyo. Ngozi hari uwo bita Godefroid Ntirampeba. Rumonge hari uwo bita Regis Sibomana. Rutana hari uwo bita Kamatari.
Ruyigi hari uwo bita Eliezer Manirambona, uyu ari mu ba kera bakoze amabi menshi, ariko Ruyigi hari uwo bita Eliezer Manirambona, uyu ari mu ba kera bakoze amabi menshi, ari no mu bakoze ubwicanyi bwakorewe abafeneri Muyinga muri 2006. Igihano yaciriwe ntiyagihejeje, yaciye aja gukorera iperereza. Benshi muri aya mazina ni ay'abari barongoye iperereza mu ntara muri Nyakanga 2023. Birashoboka ko hari abamaze guhindurirwa intara bakoreramo. Uwomenya izina rya mushasha mu ntara yiwe yotwandikira muri ndondeza akatumenyesha. Twibutse ko bano bose batwarwa na Colonel Domicier Niyonkuru arongoye iperereza mu gihugu hagati. Hari batatu tudafise amafoto yabo: Posiye Bigira Uhiriwe w'Ibubanza, Michel Ndikuriyo mu Kirundo na Regis Sibomana mu Rumonge. Abaronka udufoto twabo bazotudusangiza twose tukamenya uko aba bantu bameze, kuko nibo bashigikira kandi bagakora ibintu bibi cyane ku butaka bw'u Burundi. Akaba ariyo mpamvu natwe tuba turiko turashira amazina yabo ahagaragara kugira ngo abarundi bose bamenye abariko barabakorera ikibi ndetse n'ibiriko birajya mbere mu gihugu c'u Burundi, dore ko abo bose batumwe kugandagura abatavuga rumwe n'umugambwe ku butegetsi CNL, cyane cyane bakibanda ku ba CNL bayoboka Rwasa. Umugambwe CNL uruhande ruyoboka umushingamateka Rwasa ruvuga ko rubabazwa n'abanywanyi babo bakubaguwe kuri uyu w'Imana mu ntara ya Ngozi, ahari ko habera ikoraniro. Iryo koraniro ryarahinduye inzego ziyoboye uwo mugambwe. Umunyamabanga mukuru w'urwo ruhande nubwo amenyesha ko atabitigiri by'abafashwe bagapfungwa araronka, abona ko ari agateka kazina muntu kahohotewe ku rugero rukomeye cyane. Sibomana Bizimungu anegura kubona hari n'abashingamateka biriwe bicaritswe ku zuba bazira ko bariko barabaza ibiriko biraba. Hagati aho ntiyemera ko habaye ikoraniro ridasanzwe, avuga ko ibyakozwe byahonyanze amategeko atandukanye. Ku kibazo c'uko abashingamateka bayoboka Rwasa baca batakaza ibibanza byabo, asigura ko ataho bihuriye n'ibyabaye kuri uyu w'Imana, ariko kandi bishitse ngo nibisanzwe ku bihe bitandukanye. Ibi byose byaragiye biba. Ku kigiye gukurikira amenyesha ko hakiri akare kugira ngo bagire ico bashikirije, ariko akavuga ko bafise ishavu rikomeye cyane kandi ko ababigizemwo uruhara bose bazicuza. Umugambwe Sahwanya Frodebo ubona ko uko iryo koraniro ridasanzwe ryatunganijwe biteye amakenga. Icyegera c'urongoye umugambwe akaba n'umuvugizi wawo, kimwe mu byo yisunga nuko byabaye abanywanyi bari mu mirwi ibiri. Abari mu ikoraniro bari hanze. Feneyas Nigaba asigura rero ko bigoye kwizera ko rije gutorera inyishu ikibazo cari mu mugambwe CNL. Asaba izo mpande zibiri gushira imbere ineza mu kurondera ico bahuza gusumba ico bacanishamwo. Umugambwe APDR wizera ko ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu bwoba bwisunze amategeko atunganya umugambwe mu kwemera ko iryo koraniro riba kugira inyishu y'ikibazo kimaze iminsi mu mugambwe CNL iboneke. Kuba muri kahise hari imigambwe yagize ingorane nk'izo, Gabriel Banzawitonde ahamagarira abarongoye imigambwe gutunganya amategeko yotuma hatama haduka amatate. Kubwiwe kujyana bw'abagize umugambwe bishobora guha amahirwe uwundi kubandanya, kandi benshi bakemeza ko ibi byose biriko biraba kubera amafaranga menshi cyane yahawe abashingamateka biyomoye kuri Rwasa kugira ngo basambure umugambwe, kuko bari barabihigiye kuva kera. Murazi ko umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi yari yatanze amezi 2 kugira ngo abamaze gusambura umugambwe CNL, ariko amakuru adushikira akavuga ko Rwasa atari umwana, nawe ari gutegura ibindi bintu bikomeye cyane bishobora gusiga byumvishije abategetsi ba CNDD-FDD, kuko we icyo ashaka nta kindi uretse gukura abarundi ku gakano Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'umugambwe we wose, umugambwe umaze imyaka myinshi upfukamye mu nda abarundi. N'amakuru menshi atandukanye tuba turiko turabatohoreza kuri no muyoboro wa YouTube udushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Mu kandi kanya n'amakuru ahambaye cyane azaba agezweho ari kuvugwa muri politike turi buze kubashikiriza. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.